ngaca nterinda wa mugenzi wawe. ariko umaze kumutera inda ukacumitisha ukacuvuga ati jewe sinashobora kugutwara reka je n'uwari urya mukobwa nateye inda kuko n'uwo mfitiye amaraso ukaca umutwara je ariko kakagumamwo n'inzigo umutwara ariko mbanza guma ndabakurikirana ubuzima bwanyu ntavyo muzigera mubona hama mu nyuma yaciye arungika abantu umwana amaze kuvuka umwana baca bafata barabica babisha ariko wa mwana yaciye yiruka kuko mu nyuma ujye mu mayara yarahirondeye abantu banyica baca barana cyangwa ku maboko ya mama wanje wawo wundi na mama wanje yari nzapfa kuko mu nyuma ibyo mu mama barahuye na mama wanje aca aratangara yibaza ngo yarapfu kandi ubu ndakubwire hajya abantu twe twiboha umaze gufata decision bwa ati kwisuka ni bibi kandi ukavyatura ubwa umunsi uzobikora bizotuma ubura ijuru. Hello people, hello guys, murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe kandi Imana ntiyonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Jewe ni Twaroizi N257 turabashimira kuba mundukurikira kuri Senga Media TV mukomeze muri abantu bagaciro turabashimira cyane guys. Uno munsi turi kumwe n'umutumire wacu ndabizi muramumenyereye ariko ntice buza ko yidondora kugira ngo kandi yongera biyibutse. Turaguhaye ikaze. Murakoze kutwakira muri Senga TV. Yego. Bakunzi ba Senga TV nitwa Cynthia Vyuka gusa ni Vyuka usenge. Nkaba mvuka mu ntara commune Bukeye province Muramvya ariko nkaba nagiriwe amahirwe cyangurira ngari Bujumbura naje ndi umwana. Waje uri umwana uramaze kuba umutawunere. Cynthia kenshi twebwe kuri Senga TV tugitangura ikiganiro dutangura kugira inama abantu hari abantu baba batubwiye ibibazo byabo bashaka tubagira inama. Umuntu rero tugomba dutangurane tumugira inama n'umukobwa mugenzi wawe yatubwiye ko afise ikibazo akundana n'umuhungu bagomba kugira mariage mu kwa kane ariko uwo mukobwa yisanze afise inda y'uwundi mutipatoro bagomba kubana. Rero yadusabye ko twomugira inama ariko ari imagina gukuramo iyo nda ariko ari imagina kuyigumizayo. Dushaka utangure nawe umugira inama n'abakunzi ba Senga Media TV baraza kwandika muri commentaire nabo bamugira inama. Nihe nama bamugira wewe? Tiga umva n'umukobwa yakundanye n'umutipe yari afise undi umukobwa bakundana. Uwo mukobwa akundana n'umutipe kandi bagomba kugira mariage mu kwa kane. Ariko rero no mukobwa yaje kwisanga afise inda y'uwundi mujama y'uwundi umuhungu atari wa wundi bagomba kugira mariage. Yes we jembona navuga gutega basha nagende ko yene yamuteye inda uwo yamuteye inda ntari capable yo kumutwara kubera ikaca yihangana basisha vyariri wabo hamakazo yemere mariage yiwe ihomba zigituma agiye kuri wa mugabo amubeshe ko inda ari yiwe ni icaha sivyo ufuma wemera basuka yivyara ukemera kwivyo ko vyari iwanyu. Ariko nawe uwo mukobwa arumva cyane akunda no muhungu arumva ashaka gukora mariage no muhungu agira bakore mariage. None ntiyamukunda kuko yabamukunda ntari kuje gutwara inda y'undi umuhungu mva bibaho. Birashika ni accident nyine avuga ati jewe vyarashitse ariko umuhungu ndamukunda kandi numva ari we muntu nshaka kubana nawe. Mugabo rero kuba afise iyo ndurumva nico kibazo yabuze nyine bigenza muhanuro rero nyine yo bigenza umugira inama nk'umuco. Yaje kino kimwe no muhanura namugira ati nagende nyine yicari wabo vyariri wabo azigituma ujya mungu yase kumutwara yihangana ariko nagende gufata agereke ko inda kundi umuhungu atari yiwe n'icaha. Muri make ibintu vya mariage abihebe yicara vyero uwo mwana ega n'ubundi na mariage yashaka kuyo bashaka mariage ntari kwemera kuje gutwara inda y'undi umuhungu ariko ntiyarazi ko atwara inda bikiba. Oya nibibaho. Ega ntiyayitwaye kubera ko yabishaka. Erega iyo ugiye gusambana uhitamo ibintu bibiri udatwaye inda utwara umugera cyangwa ukabura byose ukabura inda ukabura umugera aho burokotse. Muri make yihangane ivya mariage akure mu mutwe. Akure mu mutwe bra. Azobyara umwana hanyuma murere. Ya murere. Murakoze ngira ngo inama muhaye araza kuyikunda. Cynthia tubandanye rero n'urugendo rwawe kuva mu Bukeye ukiri muto ugashika Bujumbura washike mu buzima buhe wabaye Cynthia nde kugira ngo ugira aho ugeze no munsi? Jewe
ndibuka navuye ndi moto nshika i Bujumbura shikira kwa bibanje mu Kamenge naho basi naho navukiye ruguru papa wanje niho yakorera mu Bukeye gusa asanzwe yavukana nyine ga mu Kamenge hama aca tugaca tuvukira hariya ariko mfise batoyi banje mu nyuma bizitwa ko bavukiye i Bujumbura je cangirirwa amahirwe ngungurira kwa bibi nagiye kwava kwa bibi apfuye cansubira ruguru se ukanca nsubira kumanuka hama Cynthia uno munsi nibihe bintu akora twaba tutazi twebwe vyihishije inyuma y'ivyo tuzi ukuntu noba ninjiye muri filime basi imbere yo kwinjira muri filime wakora ibiki byari bimeze gute igihe kwinjira nari umunyeshuri wavuye ku ishuri directeur mu cubo umukinyi wa filime nabitanguye byose ncika wavuye ku ishuri uri umukinyi nyene wa filime nizihe ntambamyi umaze guhura nazo kuva utangwe gukina filime ntambamyi ibintu bitari byiza byakubaye ko ukumva no kubiheba bo biheba ndahura nazo imyaka 5 maze nazo ndahura ko wagize amahirwe hari benshi bakina nk'imyaka 2 akaba yumva yo biheba akabona nyene umenga kandi niyo myaka 5 nibaze ngo narakina cyane jewe sinakina cyane wasanga nk'ugaca usanga ndakinye ndamaze iyindi ndwi natonze basi nakina basi nanguye gufata neza gukina muri 2023 ndashaka kumenya filime wahereye ku bwa mbere ukina filime yitwa gute byari bimeze gute kugira ugende kuyikina iyo filime byakujemo gute byari bimeze gute filime ya mbere nakinye filime yitwa Akarimbi k'urukundo umumanagere wacu yari Kuke ndazimuramuzi Kuke turamuzi wo muri More Time TV naho nyine mengo filime yaca muri More Time TV no filime ya mbere natangiye gukina twakinanye jewe na baremi na bamutoka mbaye na bashani kwino ryaririmba niho natanguye gukina kugira rero byinjiremo byakujemo gute byagenze gute kugira urinduro nka iyo kazi kugenda gukina filime byaje gute kuno byanjemo kugira jewe nasengera muri robot haje impande ya pavi rero ariko urutoge muri veye twakina kuri eglise haca mu mutipe twamutoka mbari beshi baramuzi usubari hanze niho yambonye acavuga ati mukobwa nuwerera nga muri eglise gusa sanzwe je menye ibintu vya filime reka ndagutwere muri industry tangure naho kugaragara muri kamera niho yaciye ntwara muri More Time TV cangenira mwaje gutandukana gute nikiye kibazo cyawe kugira ngo no musi we mutagikorana n'abamutoka mbari harageze igihe More Time TV irahagarika gukinisha amafilime ikoresha ibiganiro hama nace nisanga aho ntajya umaza industry nigoye hagoye kwinjira gusa umaze kwinjira gusa no kwinjira ariko umaze kwinjira nyine ugenda uhura n'impantambamye nyinshi kubera ko birasaba ingufu nyinshi kugira ubake izina ego gusa je nibyangoye pe uri umunyamahirwe urabona nige nava muri More Time TV narondewe n'abandi abakinyi bari bamaze kumbona kandi nakinya unyene nibo bandonde narondewe na Sami Mr. Sami acanginisha muri Rukundo TV mega amasenaya abiri yo nyine gusa caramitisha mudafise umuntu dukora nitwa X-ray bam bahibi yake yambwiye ashaka umukobwa yokinisha urabona je ngasi simfise abakobwa benshi washobora kugenda kwa X-ray ahantu naciye ngenda kwa X-ray ncanginirayo cangina filime yitwa Umubabaro filime ya mbere cangina Isanganya ry'urukundo cangina ndiga ndayagiye kandi ariyo nahereje iyo filime nakiranye na ba Jojo na ba Famba yakinyemo basani batari bake yo kwa X-ray filime na wibutse je nande sije no yibuka ifilime wibagiye nanje umenga byongura kuyimenya ndayibagiye to Cynthia uno musi hari abakobwa benshi baba babona abakinyi ba filime bakaba bumva abakobwa bo babakinyi ba filime bakaba bumva bashaka kwinjira mu bwo gukina filime bo bigenza gute ni ihe mpanuro baha ni kiye kintu kimwe babarira abo bantu impanuro ya henoba ikintu bo babwira wabifuza yuko boza gukina bifuza kuba abakinyi ba filime urumva umuntu yafise imana nuwo mubuza yumva ko avyumva ko yoshobora gukina
aze karibu hari yakunguko byotunga umuryango Bashize ibibazo kuraza ndavyo uya nyene urabona ibaze ndabimana imyaka 5 niba nabona arimo karusha mbona aricomoke ariko ngo nagiye hanze cage nabihevye ariko ndizira neza abo ntutunzwe no gukina filime byonyine ufise ibindi bintu byinshi ukora kandi navyo uraza kubitubarira ariko aka kanya turi kuri filime byotunga umuryango gukina filime byonyine kuri bajya abantu bamaze kugira ama YouTube ari hejuru apana twego usanga tugikorera aba boss na nka je YouTube yanje na myaka 2 iramara ndacirondeza urumva rero babigoye ariko nka bajya bamaze ngiye kugira abapone benshi umva nka bajya ngira yozo batunga mugabo utaradoga ngo ushike hejuru cyane biragoye kugira ngo tunge umuryango Cynthia ufise ibindi bintu byinshi ukora tugira idonide mu bintu bike usanzwe ukora utubwiremo bike muri byinshi usanzwe ukora apare gukina filime ibintu usanzwe nkora biri nyuma ya filime nyene je sanzwe ndadandaza ariko je ndakoze uririmba ivyo navyo mba n'ivy'umwuga Nega sinakubajije ngo ibiri nyuma y'umwuga apare ya filime okay tuvugemo ibinyene vya entertainment byose ubuzima busanzwe ndafise indirimbo niyo natangiye mbe no gushira kuri YouTube ni subuzima mazikora indirimbo imwe yonyene kuri YouTube na ubuzima hama umwungere ama izina rya Yesu nje biri kuri YouTube n'ijya filime yanje twihungabana mperuka gushira ko mperuka gukoreramo nasema kuririmba gukina filime ibintu byose bisaba umwanya ubifatanya gute birakorohera kwandika indirimbo na filime byose icyarimwe ubikora gute ubigira gute no kwitaho umuryango bimeze gute je mbere birakunda zigituma bikunda kubera umwanya munini je kwanza igituma novuga ati birakunda je kesho nanditse filime ishizana indirimbo wani naziya ndimbo dose ziya zubwa mbere natangiye gusohora sinabwa ronka amafaranga yo gushutsinga indirimbo nanditse gusindimba ishizana na film ko mfatira kuri story kenshi mudakurikirana story yo muri famille yiwacu y'ubuzima cange y'ikibanyi n'umubanyi orasho kubona ubuzima baye mukabukuramo film nawe ndasho no kuraba nkagukuramo film nuvuga ifilime ufise kweje kumagana yikuramo film nakanya gatoyi gusa ijya nkuru tuzobona filime rero mu ijya nkuru yarumva ni nk'akarenda gwaye zikuru umuhanga Cynthia mba mbona nyine umenga gukina filime uri umuntu w'umuvyeyi w'umukobwa biba bigoye birasaba ingufu nyinshi kugenda gukina filime bisaba umwanya ariye mugenda mugakora umunsi wose bigenda gute kugira ngo wewe ntucike intege nturuhe iyo ubona atari ibintu bikomeye cyane yo kurakuramo mu mwuga wa filime ni kintu kigutera imbaraga zo kuguma ukora cyane ukavuga ati reka je nkomeze nkore nubwo mba mbona bitari ko biragenda neza cyane reka nkomeze nkore ni kintu kibigutera kuguma kandi ukora cyane oya ikibindira nyine urabona ndakubwira ikintu kimwe ikintu ugikunda uciyumvamo cyandibaza ko utocika intege ndibuka ona iyo posting ijya ndimba ihungabana ijya film ihungabana namaze umwaka wose YouTube yanje iri kujya ndirimbo gusa ariko bereka ariko ubura uburyo ariko umva iyi wanje sinakora wagenda gukora iby'abandi nakorera abandi je kuntu mezerere iyo mbuze amafaranga yo gukora asha cyamboneka muza abandi nuko nibereye uko namana ricere mfise byose ni wewe wikorera byose uri managing uri yandi byose je narasema je nayikoreye narahumirije namaze kintu cy'amezi angaye nifunga fodo dufranga badugikira muhira ngaca ndatubika natwongereza cyasanga nakunze nasema kweli tubwire rero story y'ifilm ihungabana byari bimeze gute uyikina uyandika nizihe ntambamye nibe ibintu byakugoye mu film ihungabana n'umwana yavutse mu muryango n'uwo yavutse ari ihungabana bisigura iki niba abakobwa urumva atwarinda nk'ubu tuba dukundana wewe tugakundana je ngacanza n'umugenzi wanje ukaca uncinya mukaca umutera inda
Nkacanera inda wa mugenzi wawe. Ariko umaze kumutera inda ukacumitisha ukacuvuga ati jewe sinashobora kugutwara. Reka je n'uwari urya mukobwa nateye inda. Kuko n'uwo afitiye amaraso. Ukacumutwara je ariko kakagumamwo n'inzigo. Umutwara ariko mbanzo guma ndabakurikirana ubuzima bwanyu ntavyo muzigera mubona. Kama mu nyuma yaciye arungika abantu umwana amaze kuvuka umwana baca bafata barabica. Babisha ariko wa mwana yaciye yiruka. Yaramaze gukura. Barabibereka ifoto yirutse afise agafoto. Niho baburanye n'abavyeyi. Mu myaka cyabakoreka imyaka 20 wa mwana ariko akora ahantu. Yarakuze. Kumbe yakora ahantu yakora kwasi kandi yakora ise urumva ise wiwe. Se yarakize kuko bashaka kwicanye na wiwe. Bace bicanye na wiwe ariko se wiwe yaragumye ko urya mukobwa nawe yakoze ico kibi yashaka kurya mugabo. Mugabo yaravuye kandi aramuronka. Urya mugabo yashaka yaravuye aramuronka kandi. Ego. Urya mwana cyayisanga rero ariko akorera papa wiwe. Ariko akorera papa wiwe kandi akakorera no kuri wa mama wa undi nyene yishe nyina wiwe. Yagiye kubimenya gute? Umwana we karoza ivyomba kujya kuntu buri kuraba ifoto. Wa mama caraza yamufata nk'umwana to kandi sikuba ngo yarakora. Bari baramutoye. Bari baramuwadokuse kugira usanga umwana mwe barabaroka. Yadandaza ahantu ututomati. Acambwa ati ndagukunda mukobwa. Ushobora ukaza ukambera hafi y'umwana wanje tukabana. Acaraza yari jewe rero acaranzana. Cambana n'umwana wiwe. Kumbera yo munyuma igenda ariko ndabifoto yaravuye hari acarayibona. Nizi foto. Arahabda cararaba acara yibuka cyakoreka ya image ya kera. Yibuka kana kiruka. We navuga acahora. Nyuma baca babereka indi image ariko ariyumvira kumbe uno wa mwana wana narinzi ngo barafanye na nyine umva ibindi cyo byumva bikurikira ushaka uzoje kiraba kuri YouTube no ariko munyuma ramani yapfuye kuko munyuma ujye mu mayara yarahirondeye abantu banyica baca barana cyangwa ku maboko ya mama wanje wawo wundi na mama wanje yari nzapfa kuko munyuma ibyo mu mama barahuye na mama wanje acaratangara yibaza ngo yarapfuye yarazi ko yapfuye bacongera kandi barahura ariko mama wanje kubera yaragize ihungabana cyakintu bamukubita mu mutwe nta bwenge yarafise bukuye kandi ni yamwibutse ugiye mama yaciye amugenda inyuma amugiye inyuma wa mama acasanga nje ndamwakiriye ugiye mwana ko nanzi meruka kumwica byagenze gute yaciye abona aho ahari buke bwaho yaciye aza acasanga je si wonda caramwica Chisa chasanga manje yapfuye. Kumbe nkishika kumbe ca ndirutse ca ngenda kwinyegeza ahantu. Bacabereka rero wa mama ari hejuru yanje. Mugaba mama yari yamaze gufa. Yamaze gufa. Naje nagiye kumenya manje ko ari mama wanje ugiye yanoye. Ugiye mama nyene yabimbwiye. Naje naciye mfa. Ariko naho napfuye nari sanzwe nabifisi hasare ryanje manje yaraduvye turama hasi. Uro twitege igice gikurikira. Yarahetse. Uzosubira kuduha kandi filme ryari. Gusa uraza kutubwira ibintu byakugoye muri iyo filme uri kurayandika uri kurayikina ibintu byakugoye byakugoye cyane gusumba ibindi. Ngiye filme ibintu byangoye oya nyene nje nagoye n'uburyo vraiment kuko filme nakoze amezi 9 narashutse ngacambara nk'amezi abirashutinze nyegeranya amafaranga y'uburyo nuko nakoze nubu ni filme yanje niho ndakora ngire irakije nk'amezi nkanga Umva basi nuko nikorera. Ubu no kuvuga ngo nta muntu uteze amaboko bibone amafaranga abonetse urakora atabonetse ukarindira amaka kandi akabone kugakora. Yego. Kandi sinchika intege pe. Uri umukobwa afite umutima ugumye kabisa. Courage kandi nibake boshobora ibintu nkuko kwawe kabisa. Nibake boshobora ibintu nkuko kwawe. Jenda umva basi kwaje sinkunda kurya amahera. Sinkunda kurya amahera cyane. Uturabika. Ndabika ufata nyine nge amafaranga uko je ndarengeye ukorera kwa gusa bisije sinkikinira kwa gusa turavugana. Ndagenda yo nagiye amafaranga ngura hariya. Inaho bari duke bitandatubika. Uri umuntu azi kuziganya amafaranga. Nzoze ndaguha nanje. Usanga nakwijira tronaje ngacanwe. Nzoze ndakuzanira nanje umbikira. Ndose bitanu nzo ndakuzanira umbikira. Nangora. Okay. Cynthia. Nikihe gikorwa ugomba uheruka kugaragaramwo vuba? Cyo cyaguhaye izina rihe cyo cyakugejeje kure hehe kure hashoboka dushaka kumenya igikorwa uheruka kubonekamwo vuba
vuba cyane hashoboka. Inkongoro y'ikibi ni filime inkongoro y'ikibi ndiko ndakina kwa Remy Nice Company. Ni filime ndiko ndakinaho postinze n'ifoto kuri page bahita bakomanta kumva bakomanza nevyo mu nkongoro y'ikibi. Iyo filime yaguhaye izina irihe muri societe tubayemo no muzi? Iyo filime pe kiranduza. Urabona commentaire nyinshi. Ego problem. Imbe kiranduza gusumbya filime zose nakinyemo. Bivuze ngo filime yawe kandi izokurikira izoza wewe izina ryawe ryaramaze kuba ku mwanya waramaze kumenyekana cyane. Ego nivyo mbona. Okay. Hama filime nayo yatanguye kuguhemba amahera. Filime ya mbere watanguye gukora bakaguhemba yari filime yitwa gute? Yari yo kwande? Ya mbere kwa X-ray. Nakiniye umenga umwana nakini imyaka 2 mu mwaka ukurikira uheze yaca atangura kumpemba. Umwaka wa mbere wako tudahemba. Amafaranga ya mbere wakorera muri filime yarangana. Nakora nyine uko nyene nkagenda ngatonda ngira na déplacement gusa abonye ku umwete wanje atashima kumpemba. Nakoze imyaka 2. Umushahara we wa mbere wakoreye yari amafaranga ngahe? Ibyo nibanga ryari. Iyo nibanga tubarire nta kibazo. Iyo nibanga gusa urumva gitangura gukora ucuyumva abari make. Okay. Uno musi hoza umuntu akagura ati Cynthia ntudosubire gukora kandi filime. Uwo muntu wamwishyura ki wamufata gute? Cyenda gitwenga taragihetse oyaha biravana umuntu aza kubwira nk'uko ngiye abafise ikindi abagomba gukwereka kirengeye iki of course je nimba ntihenze ndabizi neza ko we ntiwubatse nimba ntihenze ndabizi we kutubatse uyaje sindubaka rero uramutse urose umugabo akaca kubwira ati rero je twagibona mugabo sinzigire kandi so yakubona ukina muri filime nimwe. Yes, swear. Jesus, vya vrai, umugabo nyene. Akabwira ati ntuzokugire kandi gukina filime. Woco bigyakira gute, tsinda gute. Reka ndavuge nambuisha ku kwanza. Hey. Okay, tukiri ngaho. Umugabo natwe abakobwa nitwigaba sibyo? Ntabwo twigaba. Kuvuga ati ngo urose umugabo akakubuza filime. Urazi abakobwa tuzi babaye ivyamamare batagikina amafilime ukuntu bangana ni benshi duhereye mu Rwanda no mu bindi bihugu byo muri Nigeria bakigira mariage gusa ntibasubiriye mvora umugabo n'ikindi kintu none ari umuntu yasumvize n'ujya mukobwa bra ujya mukobwa yarakina cyane cyane ubu nari muri Amerika urumva rero hagira inzu rongo umugabo akakubwira ico akakubwira ati heba gusa filime noheba ko kuri mbasi noheba amafuta ati sinkine gusura kandi kubona muri entertainment ugiye kwitaho umuryango uje kuba umumama wo mu rugo hamwe n'indiri mucu uheba byose ugaheba ugatira Yesu yazo bari diamond wehitamo guheba azo warungizwe na shetani mana we wehita kwimana none wehitamo guheba umugabo canke wehitamo guheba byose ukavuga ati reka nkurikira umugabo ibindi byose nta kibazo ndabiyetse umugabo oya sinoheba umugabo urumva gusaga Imana iyo dusenga Imana irabidukwiriye urabona yuko kuririmba no gukina filime nibwo buzima bwawe kwiriye kwiberamo ubwo ari bwo buzima bwanje bwose ukwiye kubamwo nibyo bintu wumva ukeneye kubamwo oya inyuma ya tureke na filime nagiye no muri filime nyuma filime ari ubundi buzima dukora kandi sinibaza nta muntu n'umwe yigeze asazira muri filime mbwira babandi bose twa turaba ababazungu baracakina filime umva biragoye bamwe hariho abaca babiheba abanzi kubera ubusaza rega filime isaba inguvu nyinshi bariko kina abana babo filime zisaba inguvu nukuvuga rero harimo abaca babireka kubera ko baba bamaze kugira imyaka myinshi biga natwe tuzosaza dutera dusaza reka rero umuntu agiye twahuye nubabwiye ko yaranze ubesha zeka kubera yabonye nabyibushe gose ati washaje kwera kuvyiba ariko muri debiri komvye ko usigaye bwaravuga ngo washaje utaje no kumwavuga ati guso yagohera kuri umwana yagohera kuri umwana rega Cynthia kandi nta no gukuze cyane no kuvyibushe gusa uracari muto ndo muri debiri komvye kuduga wewe debiri kangahe oya ngiyo ni banga ni mukora anniversaire uzovyandika ko basi
kuri anniversaire azotubwira umunsi umwaka je wavukiye nzowuvuga Sawa. none byo kwinyegeza reka nzobivuga. tubyitege je nkeneye kumenya gusa umwaka wo wavukiyemo kimenya nimba washaje canke utarasaza mafuma ndakubwira itariki oya pani tari n'ukwezi. umwaka niyo dushaka aya izo uzo kubimbaza duhejeje ikiganiro basi ndayikwishura. sawa Cynthia niyihe ndoto yawe ku muziki hamwe no kuri filime indoto y'ibisazi indoto mfise cane y'indirimbo wifuza gushika hehe mu buryo bw'umuziki bwo kuririmba umuntu yifuza henshi gusa ariko ndazi mu bintu usengera Imana amasengesho yanje irayazi simaka ndabivugira imbere ya kamera ariko tushaka kumenya icyifuzo cawe wowe wifuza gushika hehe wibona hehe nko mu myaka 5 iri imbere mu myaka iri imbere ndibona ko ndi umuntu adasanzwe kubera uko nari meze muri 2020 aho 23 24 siko meze ubu urabona ko hagiye arabaho impinduka kandi biteze ko zizokomeza kugenda zibaho ndiyumvira vuba muri 2030 akanenza iyo 2030 ngenza ntagiye kurunguka 2030 vraiment nyene Imana izoba yabikotse 2030 tuzatwara ko ntwereye Cynthia iburyo bwawe hahagaze Fanny Ravine ibubamfu bwawe hahagaze Abel Nduwayo wotumbera kuri uruhe ruhande magaze kuri Fanny wewe nukuvuga ngo iburyo bwawe hari à gauche non à droite hahagaze Fanny Ravine à gauche hagaze Abel Nduwayo noja kuri nde muri baje urumva rero hari yakoje Fanny turazananye tuva hamwe ava mu buke nyene kuri centre no tuva kuri centre magaze kuri wacume ngo ndabiye agatumba magaze no kuri Abel urabizi nyene amajambo urabizi bakunda kutuvuga muri industry cuvuga ngo urya urumva nakaye no kuri ivyo rero nta numwe magaze ko je magaze aho Imana ishaka uyo wowe nyine ukavuga ati jewe ngirageje kuraba je nogenda gukorana basi nogenda gukorana na naka akarorero ubundi bwo tuzokorana ariko shaka menye uwo wohitamo mu babiri wowe nohitamo bose ko bose n'abakinyi dushaka umwe gusa umwe ucume ngo nibindi bintu ucume ngo ndiko ndabati kandi ari bose bari muri game none buri muntu wese afite umuntu akunda none tuvugisha kuri none ntari abantu udakunda ushaka kumenya uwo nkunda ari muri baje je nkunda bose uwo ukunda cyane rero gusumba uyundi bose bakunda bingana sindakwizeye nukuri pe nyizere bro ndabakunda bose ari Fanny Ravine na Abel Nduwayo bagutelefoniye rimwe bose kuri telefone zibiri wotangura kwita bande basi telefone kuri telefone zibiri ufise telefone zibiri ziteretse ngaho ukabona pere iziye rimwe wotangura kwitaba none ivyo nivyo babone Fanny zageze tuvuga biramutse bibaye wotangura kwita bande kibazo kiragoye no comment kiragoye wanga kwiteranya ariko kuvuga ukuri je marumva menga ni sawa nta kibazo biteje kandi si byose umuntu avuga ukuri kandi ko baguhari kubera ikintu ne mutinya kuvuga ukuri kandi ariko kuri nyene kandi nk'ubu utangara Fanny Ravine mamaji ati wewe hagati ya Cynthia na Abel Nduwayo woja ku ruhande rwa akavuga ati je ngenda kwa Abel Nduwayo mugabo urumva uratinya kuvuga uruhande wojako oya biravana je navyo navuga none kubera iki wewe bucuti basi uri hagati yawe nabo bose nyine n'abagenzi tu bose muga mufitani ntimufitani bucuti bungana oya ninde mufitani bucuti bukomeye cyane ni Fanny bivuze rero ngo genda kwa Fanny oya si kuvuga uko turazananye ko tsane tuva na hamwe mufitani n'ubucuti urumva bivuze ngo wewe ukurikira Fanny Ravine ivyo muri ndasi nituraba ngo ni naka kandi uraba ngo umuntu ngo kugira ngo mukwane ngo muva hamwe
oya hasi mbere nk'abantu badufasha besha tutavana hamwe abo bizi ninde muntu ngaha mu Burundi baguhuje nawe muri filime imwe iyo filime wocu iheba kuyijamo nta numwe bose bakora bose nako nta muntu umwe muri industry utahuza bose uko bijye vy'amabifu n'amanumva ngo bagira amabifu sindavyumva iwanje nta mwanya afise ko azi je nagiye muri tournage asho wisanga nibere muri quartier mba nibere mu byo wanje bagira mvu bagira amabifu nabo sinzi bafise ibindi bapfa ninde muntu ngaha yatumye wumva wo umukinyi wa filime kubera ko hari abantu baba dufata nk'icitegererezo ninde muntu waraba utaragira filime ukamuraba ukavuga ati je nifuza kuba nkuno muntu muri make umuntu ufata nk'umuroro modo wa umuntu nahora ndaba cyane nari umukinyi wa filime utara umukinyi wa filime waraba ukavuga ati je nyine kumera nka nawe ndifuza ko nuba nka nawe Kamikazi Sandrine Kamikazi waramuraba ukumva ngomba kumera nkawe ndibuke indirimbo yatangiye kuwumva nayumva ndi mu bukeya Sandrine Kamikazi cyane ndamubwira mere ma je uyu muntu ndamukunda mama cambye ubwa mbere nkimuvora nibaza n'umunyarwanda rega mama cambwira ngo uyu n'umurundi imbere ngo avuka hajya mu kibogwe nani twa mu kibogwe hajya mu bukeya cambwira ati vya vraiment gusa kina muri Faraja waramwumva nyine ukumva ushaka kuba nkawe kandi na nubwo turabona amashipe kugeza no musi nugire hura na Kamikazi mungo wangu kubera kutamurondera none ngo muhure kandi umukunda kandi wumva ukeneye kuba nkawe ari muri Amerika tworira he ariko kenshi abari ngaha ni mwanda byumva ngo kenshi yamanga kubera ikintu utavuga ati nje ngene ndamurondere Kamikazi twicare tuvugane binashobotse mu duha akaririmbo muri kumwe na Kamikazi tuzobonana muranye wahava umusaba ko mukorana umuziki yego okay hama ku ruhande rwa filime nawe ntawe uhari yatuma ubona ariko arakina filime ukumva nawe woja kuba umukinyi wa filime muri filime je sinigeze azi ibintu vya filime ko navyisanzemo mbere cyane na bintu vya filime je nigera ndabakene nakunda kuraba indirimbo no kuvuga we filime ni ibintu byizanye ni ibintu nyene nisanzemo nyene nyababitse mbe vyaje gute sinigeze ngira n'indoto yavyo nuko ino bagomba kubesha namye mfise indoto y'indirimbo kuba je navutse mu muryango kijijwe n'abavyeyi n'abakozi b'Imana navutse mu muryango kijijwe nakuze tuja mu Sunday school tuba dufise n'imistwara mu eglise urumva sinigeze ngira n'indoto ya filime wumva ibintu bikurimo gusa ari by'indirimbo kuko nije nigisha n'abana ama composition zanje no muri chorale bashaka indirimbo za mariage bavuga ati ngo hamagara umwana wa murongozi kanaka mubwira agenda kutura indirimbo ya mariage numva basi numva yuko mfise indoto yo kuririmba ya filime sinavyumvamo ni kihe kintu kikunda kukugora mu buzima busanzwe mu buzima bwa misi yose ikintu gikunda kukugora mu buzima bwa misi yose mu buzima busanzwe gikunda kungora mu buzima busanzwe muje no kwambara cyane no kwisiga cyane mu buzima bwa misi yose ikintu uvuga ati je kintu ngenda gikore kiranje no kirangora kwisiga verni biragora ego prem no kwisiga ibintu vya makeup cyane birenze noneho no gukizura kijijwe aje abantu bakijijwe barisiga makeup oya ibyo biharuye navyo hagombaza ngombe ko wambaye ipantaro kandi ukijijwe oya kwambara ipantaro sinibaza ko ari bibi oya habivana n'umuntu no kwizera kwiwe kandi ubu ndakubwire hajya abantu twe twiboha umaze gufata decision yo ati kwisuka ni bibi kandi ukavyatura ubwa umunsi uzobikora bizotuma ubura ijuru ariko nuwamara gufata ukavuga ati kwisuka si icaha kwisiga verni si icaha kwimonora si icaha bizokubera uko Imana izokubaza ivyaha ariko nuwamara kuvyitira ko ari ivyaha ibintu byose ukavyita ivyaha subiramo ako kantu ikintu iyo ucise ko atari icyaha ukabukena si ko atari icyaha ugikoze Imana ntakizokubaza iyo umaze gufata ikintu ukacita ko ari icyaha ubwawe apana kugicira ubanza umuntu ukavuga ati jewe sisi nisize verni n'icyaha nisize bya bintu bikubitino n'icyaha nambaye ipantaro n'icyaha umunsi nzogikora ko namaze kucatura ubwe ko njambo ry'Imana tubwira ati juru iri hehe mu kanwa utavuze ati Imana mbabarira nta juru uzobona
umva umaze no kwaturuka turati je kinica musi uzogikora imana muziruka none nk'ubu uye hari batubwira nk'agaro bintu bavuga mu mashengero bakavuga ati ibi nibi n'ibyaha mugabo wowe ico kintu kabutemera ko ari icyaha uramutse ugikoze vyotuma ureka kugenda mu ijuru kandi wewe wagifata nk'ukuri ariko abandi bakaba bakubwiye ko ari icyaha tuba tugiye mu bintu by'amadini kugenda mu ona nka jewe navutse mu idini ridasuka ritisiga ritamba n'ipantaro ritisiga na verne ariko jewe ugiye nko ku ma Instagram zanje rimwe rimwe ndasuka nkagira iyo umaze gufata kubera ya madini twakuriramwo nibi ari ibintu batwigishije batubohesheje iyo umaze kucitira ubwawe ukaciyita umunsi uzokora kizokwita icyaha bate twavutse mu muryango kijijwe twakuze ari byo bagirane babigisha batushiramwo ariko umaze gukura ukifatira desuka avuga ati kintu kuko duharuye ivyaha ndakuravye gusunga kunegura mbasi ndavye n'umuntu yisize no makeup rano umuntu yisiga makeup akarenza aca mvuga ati mujya mu bisize nk'umudayimoni oni ico gusa ubucumu ngeze haje imbere bakaca bangonga umuduga icambere imana itinyereka ariko naciye urubanza co nyene cyo tuma mbura ijuru mbaba naciye urubanza ijuru riragoye rizoronka bake ijuru ryoronka bake kubera benshi turacira imanza beshisha ni bake badacira urubanza umuntu uramuca ko nubwo umota nabi gasera ugatisha no muntu nawe urumva biragoye kugira ngo rero tuzoronka ijuru umva riri mu kanwa kawe utagironde nta muntu azori kuronderera mama wawe nazo bari pastor nazo bari pastor siwazo uri kuronderera no niko ndabona twese tuhava tuzobura ijuru kuvuga je nzoronka ijuru no kuri kwimana nakuvuga ko nobura ijuru n'imyaka namaze muri eglise reka n'ubundi banatonda no mukanga maje muri repetition kuri eglise ucuvuga ati ngo sizoronka ijuru bazaga imyaka watonze kuri eglise arizo tumuronka ijuru oya siyo gusa ariko nacanda umva ndakora cyo tuma no buri ijuru sindacibatse naco erega kubwira uzobura ijuru avyumva mu mutima Cynthia numva nakunze kuganira nawe wakoze kandi wakoze nyene kuntumira zoruzanone tuganire kenshi je ndagushaka muri kumwe n'abantu mukora n'abaremi mwe mwese ndakubatse ibibazo shacu n'ikintu gitoyi Ibrahim ndabashaka mwese naje tuzoba turi kuri tele karibu sindi kuzoza uzombwira abantu muzoba muri Cynthia ndagushimire rero kuba wemeye gufata umwanya wawe ukanyitaho ukaza tukaganira ndizera ko twagoze ikiganiro kiryoshe ya cyane tubwire rero igihe tuzobona igikorwa cawe kugira ngo abantu bagukurikira wabwira igihe uzokora igikorwa cawe bitege igikorwa cawe ryari duhite tunarangiza ndafise video nzorekura mu ndwize ya gospel nico gikorwa mfise filime naho ni mu nyuma filime yitwa go uzorekura video ntaragera ko tuyibona uzibonera muri cover sawa bakunzi basenga media tv turabashimira kuko mubanda mudukurikira na Cynthia kandi mumushigikire Cynthia ngira babashimi okay bakunzi ba media tv mana yanje mudahari toni twobaho ndabasabye kucubahiro canyu banuwe mana murabizi nta muntu yifasha umuntu afashwa n'abantu genda mudushigikira gende kuri media Nsenga media kuri Senga media urabe ibikorwa byabo hamana ugenda kuri Cynthia byuka kuri YouTube mu mbuga zose nitwuko nyene mudushigikire vraiment muzoba mukoze turabashimiye